Turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya kane myandagaro umwaka wa 2026 n'umwanya twabateguriye amakuru hano kuri BTV mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Umushikiranganje ugwaruka inkino n'imico kama Lydia Nsekera yuguruye ihwaniro ry'ugwaruko rwa Afrika mu bijanye no kwitunganiriza imigambi turabibashikiriza mu ntango zano makuru. Nayo abiyunguruza bakoresheje amapikipiki hamwe n'amakinga bashika mu gisagara hagati ca Bujumbura bize yuko ingingo yo kubaha impusha nshasha izogenda neza. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mukanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Hatangujwe kuri uyu wa kabiri ihwaniro ry'ugwaruka rwa Afrika mu bijanye no kubundikira imigambi yo kwiteza imbere. Ivyo birori bikaba vyuguruwe n'umushikiranganje w'ugwaruka inkino n'imico kama Lydia Nsekera. Riziki Jacob umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje akaba amenyesha yuko Uburundi buzohukira ibitari bike. Tumukurikire. Ni inama rukokoma ihuza abahinga cyo kimwe n'abakora mu gisata cyo kugwiza umwimbu, ariko cyane cyane mu gace gato icyo biza cyo kugwiza umwimbu, igisata cyo kubundikira impano n'imigambi mu bijanye n'uburimyi n'amahinguriro. Utero byagenze gute? Iyi ikaba ari inama rukokoma igira 11 yo muri ku mugabane wa Afrika. Inama iheruka yabereye muri Tunisie. Hanyuma muri Tunisie Uburundi rero buca buraronka amahirwe yo gutsindira ico kibanza kugira ngo bushobore gutegura ino nama. Ino nama rero ni mu ntumbero yo kwiga imigabo n'imigambi yo kubundikira imigambi cyo kimwe n'amahinguriro. Imigambi iravuka igapfa, amahinguriro akavuka agapfa. Bisaba yuko habundikirwa imigambi kugira ngo ishobore gutezwa imbere, ico bita business incubation, kugira ngo uwo mugambi utere imbere ntupfire hagati. Aho rero hakaba hashoboye kuza ibihugu bigira 16 n'igihugu cy'u Burundi kigira 17 bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Muri no nama rero tukazokwiga neza na neza nkuko ndabisiguye. Ubwa mbere kumenya imigambi nyamukuru muri Afrika ni yahe. Benshi murabona yuko ari imigambi ifatiye ku burimyi n'ubworozi. None ababikora ni bande? N'ugwaruka nibo benshi, n'abakenyezi nibo benshi, nibo bakuri iyo migambi y'uburimyi n'ubworozi, nibo bakora muri ayo mahinguriro, nibo bafise imbona kazoza y'igihugu cyo kimwe n'ubumwe bwa Afrika. Naho rero ubushikiranganje bwo bujeje hari mu gwaruka dufashijwe ni banki ya Afrika y'iterambere biciye mu mugambi PPGF ujejwe gutunganiriza no gufasha kugwaruka n'abakenyezi mu Burundi, cyo kimwe n'ikigo RUS
kijejwe kubundikira impano zo gwaruka natwatunganije rero ino nama rukokoma ku ruhande rw'u Burundi. Abahinga batandukanye nabo muri mumwe bwa Afrika n'ibihugu bitandukanye naho baza kwiga rero kugira ngo haboneke intambwe iboneke mu bijanye no kubundikira impano no kubundikira amahinguriro no kubundikira umwimbu no kubundikira nuko Uburundi buronka ikigo c'akarere kijejwe guhingura no kubundikira imigambi y'ugwaruka cyo kimwe n'amahinguriro. Aho rero ni nayo ntumbero nyamukuru rutunganya ino nama kugira ngo abahinga bo muri Afrika bagendere ubushikiranganje baronke indimburo ikwiye ijanye n'imigambi igana akazoza kugwaruka, ariko kandi bashobore kurimbura ikigo rusi kiri Karusi baboneho gikwije amategeko kugira ngo kibe ikigo cyo mu karere cyangwa cyo muri Afrika gishobore guhingura no kubundikira imigambi yaba imigambi yo mu bworozi, yaba imigambi yo kwitunganiza kazoza, yaba imigambi y'amahinguriro. Nayo Gerard Mugisha umwe mu bitabiriye ihanishwa gurishwa ririko rirabera muri ugo ruganda rwatangujwe n'umushikiranganje Lydia Nsekera amenyesha yuko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ibikorerwa mu Burundi bishobore gushoka hanze. Kurikira Gerard Mugisha. Saze duhingura ibinyobwa mu vyamwa kuga amaji, amavin, eka n'amakonfitire, amata y'isoya n'ibindi. Muga aha turi uyu munsi twaserukanye amaji n'amave kuno munsi sinovuga ngo burakwiye, ariko aho tugeze turashima intambwe tugeze kuko ushiko uyu munsi ivyo duhingura turabona yuko abakiriya bacu babishima kandi bimeze neza ku rugero rushimishije. Mbere twabyose no kuronka n'amasertifika yemeza yuko amaprodui yacu nk'uko intumbero ya centre de formation ya Radio Giheta irimeze, dusanzwe dufise abafournisseurs badufurnisa bazana ivyamwa bisanzwe vyeze, ariko hariho n'abarimyi bafashwa n'ikigo kugira ngo umwimbu wabo baze bawushorere muri iyo koperative dusanzwe duhinguramwo ivyamwa. Intambamyi muhura nazo muri bino bintu n'izabo? Intambamyi duhura nazo cane cane ni kubura ivyamwa bikwiye kugira ngo dushobore guproduza byinshi, bityo dushobore kudandaza mu gihugu cose twisanzuye. Ko gushika ubu turacadandaniza aho dusanzwe duhingurira, abandi bakadusanga aho nyene dusanzwe dukorera, ariko mu gihe tworonka byinshi bikwiye tworondera n'andi masantre dushobora kudandarizako ku buryo umwenegihugu wese abikeneye abironka vyoroshe. Twiteze byinshi cyane kuko aha twahuriye n'abandi benshi batari bazi dusanzwe duhingura, batuboneye ngaha kubera nkuko twahuye n'ibindi bihugu bitari bike, ndetse no mu gihugu nabo mu gihugu ngaha nyene hakaba hariho abo twahuriyeho batari basanzwe bazi ibyo duhingura, ariko baciye babona neza ibyo duhingura ibyo ari byo, bakaba bikwiye koroha ukuntu haba communication kugira ngo tudandaze byinshi bishoboka. Kandi babonye ko hariho n'amakoperative y'abarimyi ashobora kuba nayo afise umwimbu ukwiye w'ivyamwa, duca tumenyana kubera ihanishwa gurishwa twahuriyemo ngaha. Iyo umuntu ahuye n'abandi basanzwe afise imyuga itandukanye, umuntu agenda arungura ubwenge n'ubumenyi kuvyo asanzwe ahingura. Hama ikindi nk'ubu twebwe twari tudandariza ngaha mu gihugu hagati, twashobora kumenyana n'abanyamahanga bashobora kuza badutwarira ibidandazwa vyacu bikajabuka imbibe, mu gihe tuba tumaze kuronka impusha z'uko bijabuka imbibe. Twabonye ko dushobora kuronka aho abashobora kudufasha ivyo duhingura bigashikira muri ivyo bindi bihugu, naho bakabona ko mu Burundi hasanzwe hari ibindi navyo bihahingura. Nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, abiyunguruza bakoresha ipikipiki canke ikinga
gushika mu gisagara hagati bamenyesha yuko bakiriye neza ingingo ya buramatari w'intara ya Bujumbura yo gusuzuma intonde hamwe n'impapuro zitanga uruhusha kubiyunguruza gushika mu gisagara hagati. Kuri uno munsi bakaba bizeye yuko izo mpusha nibazironka bizofasha kubungabunga umutekano gushika mu gisagara. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Cynthia Iteriteka. Hariko haratangwa imushashasha ntasubizwa zabemerewe kugendesha amapikipiki n'amakinga gukorera mu gisagara hagati. Kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 4 Myandagaro niho abagendesha amapikipiki n'amakinga bo muri komine Mukaza bakiriwe ahakorera ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura. Abafise izo ngendeshwa barashima iyo ngingo. Uyu nusanzwe afise ipikipiki arashima iyo ngingo. Amene ko twayakiriye neza kuko leta ihari kuri twese nimba yaraduhaye impusha deja ko yaduhaye impusha za mbere nuko yatweretse umutima w'urukundo ikunda abantu bayo. Twe twavyakiriye neza kuko batubwiye ko kubera ko rimwe na rimwe tutugenda mu barabara cyane n'uburere bubujijwe usanga ariko abaperturibasha polisi bagufata bahagira iki. Rero batubwiye ko ari mu ntumbero yo kongera ko iyindi information ituma kuduhunga cyangwa se kutugora kutugora bigabanuka. Bariko batwakira neza. Ejo hahise niho bari bibaza ko turi bake mugabo basanze turi benshi ariko bariko batwakira kwizone uno munsi twebwe muri Mukaza batwakiriye no munsi bimeze neza bararaba kuruhusha yuko by'ukuri bavuye ngaha muri meri karabo basanga sizindi mpusha batazi yo zavuye. Rero bararaba mu gitabo hariho nimero ibiri kuri kuruhusha bara mu gitabo kirimwo basanze irimwo ni sawa baca bayandika batubye kuzogara kurutora imanista. Yongera avuga ko biteze impinduka kuri iyo ngingo kuko haraho wasanga ababajejwe umutekano mu mabarabara babafashe kuko impusha za bamwe ziba ziteye amakinga bigatuma batoroherwa mu mirimo yabo ya misi yose. Twiteze impinduka nziza cyane paske ari igihe wari kuragenda urihuta mbwa bakagufata bagasanga petete ubutaro bateye amatenga mugabo kubera babonye ko ari akantu bakwiye kongera ko gatuma amakinga ku bapolisi yuko bararaba ko kuje document katuma baguhungabanya ubagiye kukongera ko kumpusha kugira ngo tuze tworoherwe two turakora ubuzima bwacu bwa misi yose. Tubibutse ko ikirangamisi cyo kugendesha impusha gushasha ku mazone kubifuza kugendesha amakinga ipikipiki hagati mu gisagara ca Bujumbura bitegekanije kuva ku igenekezo rya 3 Myandagaro kugeza ku igenekezo rya 19 Myandagaro. Abafise ibyuma bitaha mu mazone yiyongerako kubera indinganizo shasha bazomenyeshwa igihe cabo. Nawo umwimbu w'ikawa ngo wariyongereye ituro zirenga zibiri kuko abarundi basubiye kubona yuko igitegwa c'ikawa ari gitegwa cyo kwitabwaho bimenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka kijejwe guteza imbere ikawa hano mu Burundi akaba yabimenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Kurikira Oscar Uwikunda akaba arongoye ikigo Odeka. No babwira yuko bijanye no kongereza igitigiri c'abarimi ikawa cyaragabanutse nivyo kuko nkuko mwabivuze ubwa mbere hari abayiranduye yindi murazi yuko twaciye mu bihe by'intambara yarahiye yaraturiwe iyindi nayo yari ishaje ariko turiko turaraba ubu no babwira yuko ibitigiri byo bariko bararimikawa biriko biriyongera cyane tubirabira no ku mwimbu hano babwira yuko mu mwaka uheze umwimbu twarose itoni ibihumbi 50 vy'ikawa ariko wigwije na kabiri murumvise yuko ibitigiri meje kubabwira by'umwimbu turose uyu mwaka ari ibihumbi 112. Vyumvikana yuko ikawa umwimbu uri kuriyongera bitewe nuko abayirima nabo bamaze kuyijukira bariko barayimira cyane. Kubijanye n'umugambi wa leta wo guhimiriza gutera ibitara bya leta si vya leta gusa mbere n'ivyo abikorera utwabo cyane binini bimwe twita ama bloc industriel no mugambi watanguye kandi ubandanya aho mbere mu kigo Odeka leta y'u Burundi yabishizemwe uburyo bwishi
aho buri mwaka dutanga imivyaro ishika imiliyoni ibihumbi 25 kandi igatangwa ku buntu. Ico rero kizotuma bamwe bariko barijukira kuyitera cyane cyane ibigo vya leta duhereye muri odeka tukaja mu mashengero mu mashure mu migambwe bashobora kuronka bayikura. Hama kubijanye n'ahantu naho dusanga ikawa idashobora kuhaba cyane cyane iyi variete dufise ntitwicaye kuko turiko turakorana n'ikigo Izabu aho hagiye kujaho vuba ikigo mu Kayanza kizoba kijejwe kugira ubushakashatsi kubijanye n'ikawa aho ishobora kuba cyangwa imivyaro mishasha y'ikawa mu Burundi. Ico naco kikaba arico kizoca cerekana ikawa ishobora kuba mu burere butandukanye nkaho mwariko muravuga hariya za Mugamba cyane cyane wanashaka n'iyindi kawa yimbuka gusumba iyi dusanzwe turiko turarima. Rero turizera neza yuko abene gihugu bagiye kwijukira ico giterwa cyane. Ubwa mbere nabwiye yuko nyene icubahiro yongereje amafaranga kikaba cigwije na 2 kilo amafaranga yagugwa ku kilo, kandi murumva yuko nibijanye n'ihemba biriko birakogwa ku gihe. Nino ngaha duciye turangiriza no makuru twaye twateguye kubashikiriza. Nkundira ndabashimire mwebwe mwafasha kanya ko kuyakurikirana. Nshimiye bagenzanje bamfashije kuyegeranya hamwe n'abari mu buhinga bw'ivyuma bakoze ibishoboka byose kugira amasanamu abashikiraho muri. Ndabifuriza kubandanya mugira ibihe byiza mwese murakoze.